munsi wa kabiri igenekerezo ya 30 Myandagaro umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarafashe urugendo rwamushikanye i Midland mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho yitavye inama y'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu byo bazokwiga harimwo ibijanye no gufungura nabi ku mugabane wa Afrika, gutegekaniriza kazoza abene igihugu no kurabira hamwe ivyo kugwiza umwimbu mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi. Ido nido mu bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Gabi Bugaga. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaje gufata urugendo mushikana i Midland muri Afrika y'Epfo ahagiye kwitaba inama igira 11 y'abakuru b'amanama nshingamateka na nkenguzamateka, bakaba bagiye kwiga ahanini ikibazo kijanye n'ibituma haba ugufungura nabi ku mugabane wa Afrika, haba ibijanye no gukingira agateka kabagiye mu zabukuru, ibijanye no kurondera ingene hoba igwirirana ry'umwimbu, ni kuvuga mu gisata cerekeye uburimyi n'ubworozi. Aho kandi bakazoca bongera bakiga ibijanye n'isomo ryoba ryavuye mu bikorwa vyaranguwe mu gihe hariho ikiza ca Covid. Murazi ko hariho abakorera muhira, abandi bagakorera kuri bwa buhinga bakoresha ama video conference uko bavyita. Iyo zose rero bakaraba isomo ryo ryavuye muri ico gikorwa. Inyuma yaho kandi azoronka n'akaryo ko kuganira na bagenzi be ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka n'izo z'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ivyo bindi bihugu.